ikiganiro gica hirya no hino uko impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Inyambo borondore nyambo turiho mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti namwe bakunzi b'ikiganiro turiho. Mu Kirundi barayamaze bati buke buke nigo rugendo, ahandi naho nguvunitse acamenya gucumbagira. Kumbure iyo myibutsa yo bariyo yatumye Anike Mugisha umukenyezi w'umurundi kazi yahungiye mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda yigira inama yo kurondera ingene yobandanya baho mu buzima bw'ubuhungiro, ahavatanguza ikirabo n'inzu y'uburaro yakira ingenzi. Ico ciyumviro coba camujemwo gute, akora gute canke ageze kuyihe ntambwe? Ngivyo bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino mu kiganiro turiho cyo kuri uno munsi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko, ndabahaye ikaze. Ndasubiye kubaramutsa. Bamwe mu barundi n'abarundi kazi bahunze baratahuye ko naho batari mu gihugu c'amavukiro ubuzima butegerezwa kubandanya. Muri abo RPA yaragendeye abahungiye mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Huye. Mu kiganiro c'uno munsi tuza kubabwira ingene umukenyezi Anike Mugisha yiyumviye kugurura ubunywero aratera imbere gushika hageze ku nzu yakira ingenzi ariyo biti hoteli. Aho twamusanze mu kirabo Isange Motel ahetse umwana w'umukobwa w'amezi 2 n'igice yongera afasha abakozi kwakira abantu, abanza kutubwira ubuzima yabayemwo agihunga mu mwaka wa 2015. Bangahi Huye maze imyaka 3 mpunze, nahunze itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2015. Jewe ibi ndayimazemwo imyaka 2 n'igice. Ndaza ntangwa gushikira Kigali, mvi Kigali ndaza ngakora ubuzima bwari buzimvye, nemera kuzangaha harakarusho. Ngeze rero ngahi Huye mbona ubuzima bwaho babugororaze, ubuzima bw'impunzi biragoye cyane. Ngaha mu Rwanda nta muntu ashaka guha n'amafaranga 100 kugabiye. Urumva bisaba ko ugomba gukura amaboko mu mpuzu ugakora. Nukuri mbanje gushimira n'Imana cyane cyane yarangiye imbere nk'Imana koko. Yarangiye imbere irampa bamfasha, ndaronka umugira neza aramihumba 300. Nivyo natanguye kabare by'amanyarwanda. Tanguje mutayumba 300 ndatangura kabare ndakora. Mu nyuma biranka ndahomba kwa nenda nagwaye biranka ndahomba gose ndanavyugara. Hama kubera rero bitakunze ko mbandanya mu nyuma hasere nukuri ndayishimira cyane ko ndose n'abakazi yo kuvuga ati ndayishimira gose ko yaranguye ko iramvuza icishije muri rafu. Mu nyuma baca muri rafu n'ubundi barandosa umutahe yo gusubira gukora. Noneho mbaze ko mu mutahe naciye nugura niyumvira kugira icyumviro cy'amaroje. Nabona ko ibintu by'akabare ari ibintu bigumuhomba ntoyi isanzwe nyene ko sindashaka go hejuru, ariko naga hoteli gatoyi mugabo ndabona ko nshobora kugaburira abana nanje ndabona yuko ntacyo bibaye pe. Ndashima Imana. Nkabona neho uronka 2 canke 3 gusa. Ikintu kiba kigoye ni imisoro, ibyo twita amatax, amakori birazimvye cyane. Mugabo ico nshimira Imana kandi nuko nta tandukanizo rihari n'umunyarwanda canke umurundi. Nukuvuga umunyarwanda canke umurundi turi hikori kumwe. Nta kintu kimwe ngaha mu Rwanda bigeze badutandukaniriza ko ngo tuvuye ngo turi impunzi ngo badufate nkuko turi impunzi, badufashe nk'umunyarwanda wari we wese. Ikori turi hakimwe, ibintu byose amategeko agenga ihoteli abaramwe, amategeko agenga kabara abaramwe, ikintu cyose kibari kimwe, tukora cyo kimwe n'abanyarwanda. Hanyuma rero ubu natanguje mfise abakozi 8, harimo abarundi 3, abanyarwanda 5. Hari uhasigemo 5 kubera ubu byarahindutse, ibintu bigenda bihinduka nyene nta mafaranga cyahari. Ariko ubu 5 barahari. Aho wa gatandatu agiye vuba mugabaze ugaruka nuko umudamu we yavyaye.
naho mu ntango bitari byoroshe Anike Mugisha aremeza ko intambwe agezeko y'ibirabo bibiri ni hoteli bimubeshejeho. Ntaratangura nyene nabaho ruko ndinze gusaba hirya no hino nsabiririza nkandika message ndungikira n'igihumbi ndungika kono ubuzima bw'ubujumbura ubwira umuntu ari bujumbura ngo ndungikira amafaranga bya bintu bigoye cyane mugabo mu nyuma mfana nguriye gukora nabonye hari akarusho kuko ubu nanjye ndashaka kugaburira umwana nta kibazo ngize ntarinze kubwira umuntu ngo nyandikira ahubwo nanjye bikamfasha kugira mfasha barabundi bari Burundi basigaye hari nk'ondose nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bingahe nakira ubeho nawe nkuko nanje Imana ngiriye neza ubu nukuri ndashima. Abakiriya mu kirabo no mu hoteli urabaronka neza? Ndabaronka ba mu kirabo si cyane kubera ngabona inzi ngene yubatse urabona ko ari ni loge mu bisanzwe nyene nayo niyo hoteli izo ngazoga zirimo nizo kugira abakiriya bari ngaha ntibagende kunywera handi bafungurire ngaha banywere ngaha. Abakiriya rero baje basanzwe urabona ko dufise ahantu hato nta buryo turaronka ko kuvuga ngo dufise amafaranga yo gukota ihoteli nini kuburyo dushaka kuvuga ngo kigice cy'akabare kinashe cya hoteli kuko hajemwe akabare cyane abaca bakoma induru bakavyura abantu bari mu mashambre bumva kubera induru rwamo go mu kabare nivyo ukunda ko dukorana n'amashambre ngo abakiriya bavyemere. Keshi twa dufise abakiriya bake b'inzoga abazinywera ngaha n'abantu baba bari ngaha mu mashambre abandi baza ni bake cyane kuri ako kabare kandi ko mfise akabare handi ndafise kandi kabare ho harakana kabare konyene abakiriya baraza pe baraza. Karitumba bisigura ko iruhande y'aka kabare ni hoteli no gufungura birimo abarara basha bafungurira hanyuma. Ego bafungura nganda teka bakafungura nga bakanywa icyayi mu gatondo bakajya no mu ijoro. Shirukubute ewe wa munyamyuga Shirukubute egeru umugawa. Amafaranga yinjira avuye muri ubwo bunywero niyo hoteli afasha mu kuriha inzu uyo mukenyeza akoreramwo iyabamwo hamwe no guhemba abakozi akoresha. Ariko uyo mukenyeza avuga ko ivyo basabwa n'igisata citaho amahoteli mu gihugu cy'u Rwanda bisa n'ibitaborohereza. Inzu ni 1300 hama mu nkomoko baraduhaye ideni naho nyene ni 2273 n'amajana 750 y'amarundi ayo nkayaronka abakozi ngirangije muri rusangi ndabishira 2210 ndaronka kandi handi hantu mfise nkura nahanyene ayo rero ndashobora kuyaronka yaba nari mfise uburyo bwo kuronka amafaranga menshi nkoshobore gukora nk'ivyo leta iri kwiradusaba kuko ubaduhinduriye bakadusaba ibintu byinshi kwa dufise ishambure imwe birimwo dushe na toilette indani urumva kandi ahantu ngaha hanze habe hari pave umva ko baduha amategeko mashasha ivyo rero kumutwege nk'impunzi ntaje tuzoshobora kuko baduha umutahe muto atari inkomoko iduha credit inkomoko ni ikintu kimeze nka ONG ishira hamwe hama batwigisha ingene dushobora kwigwanako dushobora gukura amaboko mu mpuzi tugakora barabanza baratwigisha ingene dushobora gukora ingene dushobora twe dusanzwe dukora twapfa gukora tutazi ngo twinjiza ya dusohora tugapfa gukora bo barafata umwanya baza baratwigisha ingene dushobora kubika amafaranga donc baratwigisha nyene vyose ingene dushobora kubikora nyuma rero hejeje kwiga ashaka guhingurane rero baguha bivanye nayo savye bakaraba ubuye bakaraba nico utanze cingwati jewe rero kubera nari mfise akantu nigwatiza gatoya bashoye kumpa umutaye ushoboka kuburyo nari mfise amashambre indwi yonyene ubu nshobora kuryamika abantu barenga 200 ubu narongeye kandi amashambre inyuma nkama kubera indani abakiriya bo ngaha bashaka ko hari abaza baje ari umugwi bafati dushire hamwe shafata nk'ishambire imwe nkashiramo itanda bitanu gutyo bine bagashaka kuryama. Mu bakozi batandatu asanzwe akoresha hari abarosa akanya ko kutuganiriza bose bakaba bashima ingene Anike Mugisha abafashe n'ico ako kazi kabamariye. Banyita Twambazimana Claude kuri akazi hano byaramfashije naje nyine ndumuromeri nyine bakajya bampemba hano maze amezi 3 nkora akazi abaje gukemura ibibazo nari mfite mera nkurangaha mfasha kuguramo imyenda nambara akamfasha no kuba nagura umwana wanjye imyenda nawe inzu ndarira ntangora nta kibazo n'ibyo kurya nta kibazo ukoranye neza mpemba neza nyine ngize ikibazo nyenda kimutura kampemba nta kibazo. Nitwa Inshuti Olga ngiye mbona dukorana neza nta kibazo adufata nk'abana natwe tukamufata nk'umubyeyi ngiye mba hano inguma hano mwejo naramubwiye ngo mfite ikibazo n'ama amafaranga ntabwo yigeze atindiganya yarambwiye ati nta kibazo ndayaguha ngiye nahise numva mugira ikizenda namukunda cyane kubera ko burya iyo umuntu umugejeje ikibazo akagikemura aba ari umuntu mwiza ni umubyeyi rwose nese umuntu wabwira ikibazo akagikemura.
Banyita Mushobozi Emmanuel, ndashima kuba nkora kano kazi kamfasha kuba ntunze umugore mbasha kuriha inzu nta kibazo kirimo. Tumaranye amezi 2 ko mbona nta kibazo, naje ntangize mu 15 ariko nabanje gukorera Itumba ahandi afite kandi kabari bitewe n'imyitwarire yanjye neza kandi nkamba tubanyeho neza nta kibazo, ahitamo kunzana hano. Jewe hano ndi Mucoma, umunsi nshobora kwinjira nk'amafaranga 10,000 cyangwa nkajya hejuru yayo, kandi n'inzu nyishyura ukwezi. Iyo gushyitse ntarabona amafaranga mbasha kubwira mabuja nkambye ati mabuja kwezi kuzuye kw'inzu rero ukuntu ama amafaranga nkaba nakishyura inzu. Turiho ni ikiganiro gica hirya no hino uko impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Ikiganiro ni turiho tukaba turiko tubayagira ubuzima bw'umurundi kazi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari karatera imbere. Uretse rero abo yahaye akazi hari n'ababanyi afasha mu bijanye no gufungura. Uyu musore w'umunyarwanda ari mu basanzwe bafungurirwa na Anike Mugisha. Yitwa nta Kirutimana Said. Bwo mama n'umuturanyi wacu tubana mu rupangu. Urebye n'umubyeyi mwiza cyane. Akwiye nishimwe rihambaye. Musanzwe mba n'undi muhungu mugenzi wanjye nyine mutajuriye. Twe tukibonana mbere umubyeyi adushuje turibwirana nyine nk'abantu batari baziranye. Twicarikara twakira mu rugo rwe, nyuma nyine tubaza ubuzima tubayemo, turamusobanura nyine ko twibaniye nk'abajene nyine bisanzwe mu rupangu. Rimwe tukaba tunitekera tukafungura byose yari byarimo atubaza. Bikurikiyeho nyine atubwira ati twebwe tinashaka dufungura nyine mu restaurant iki cyase ibintu byo kwitekera bizi iyo twaje ne akenshi abasore nyine tukunda no kuza tukatwijyamira nta bintu byo kurya. Ariko umama ikintu namushimiye ni kimwe, yatubwiye ati mwebwe sishaka musaba kurira mu restaurant, shako twivanga nyine je nkajya mbagemura aho mwa muri hose naho mu kazi muri abakira nk'abantu nyine bavandimwe basanzwe. Nkuko adushyiraho umukozi ateka saa 7 zuzuye akatuzana ibiryo tukarya, nijoro ni itegeko turafungura nta kibazo. Mama rwose nta kintu namushinje, tufungura nta kintu kibe dutanze ntacyo nta nicyo yitayeho rwose. Ndamushima kabisa, ndamushima. Uyo mukenyezi ahanura abagenzi we kwijukira ibikorwa kugira birinde kubeshwaho no gusabiriza narirya atawuzi igihe bazomara mu buhungiro. Njene batera kama yuko bokura amaboko mu mpuzu kuko umuntu amenya aho intambara itangura ntamenya hereza. Twarahunze ntuzige tuzotahira kuguma aho rero twiteze ngo je ngo turataha umwanya rero tukiri ngaha dukore. Umuntu amanyinge nashobora kubaho atabeshejewe naka ngo ngiye kubwirana kama 1,000 canke 2 kugira ngo dushobore kurya. Urumva ko natanguje n'amafaranga make cyane ariko nukuri aho bigeze byari bishemeye. Uravye ugereranije watanguje amajana 3 y'amanyarwanda ubi bintu ufise wavuze ko ufise hoteli n'ububare bubiri agaciro byo babifise ko bakangana gutugereranije. Naho mu miliyoni 5 sino bigo byarenze miliyoni 5 ndabigurishije. No kuri ako kamo duciye turangiriza ko ikiganiro turiho cyo kuri no wa 14 Myandagaro umwaka 2018. Ndashimiye mwebwe mwese twari duteramanye, nkongera nkashimira umukenyezi Anike Mugisha hamwe n'abakozi biwe baduhaye ikiganiro. Shimiye kandi n'abagenzanje Sandrine Nkurikiye na Jean Pierre Nimfashije dusanzwe dufashanya mu kubategurira kino kiganiro. Emmanuel Ningeko nakibashikirije ndabasezeye. Duhanira indi sango ryo kuwa 2 w'indwiza mugira amahoro iwanyu naho butaha. Turiho cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho.